Soma ijambo ry'Imana muri Yesaya 45:5 hamwe n'umurongo w'icumi. Turasoma kandi muri Yohana wa mbere igice 4 guhera ku murongo w'7 gushika ku 11. Tongeye dusome no muri Korinto wa mbere 13 guhera ku murongo wa mbere gushika ku 3. Hama twasanga umwanya mutoyi, hama tugira umwanya mwiza wo gushobora kubahezagira. Haleluya. Umeze neza. Yesaya haravuga ngo kuko jewe, Imana iravuga kuko jewe umuremyi wawe ari jewe umugabo wawe, uhoraho nyene ingabo niryo zina ryanje, uwera w'Abisirayeli ni jewe mucunguzi wawe, nzokwitwa Imana y'isi yose. Haleluya. Nzokwitwa Imana y'isi yose. Yohana wa mbere, donc verset 10 d'abord. Verset 10 toujours muri havuga ngo kuko imisozi izovaho n'uturambi tuzokugwaho, ariko ubuntu bwanje ntibuzokuvako, kandi n'isezerano ry'amahoro nagusezeraniye ntirizokugwaho. Ni jewe uhoraho mugirira ikigongwe mbivuze. Haleluya. Haleluya. Ndabana Yohana wa mbere tugenda ko cyari mu Yohana wa mbere chapitre 4 7 à 11. Haravuga ngo abo nkunda dukundane kuko urukundo ruva ku Mana. Umuntu wese akundana yabyawe n'Imana kandi azi Imana. Turabandanya. Udakundana ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Iki nico cyasariye urukundo rw'Imana muri twebwe, nuko Imana yarungitse umwana wayo w'ikinege mw'isi kugira ngo duheshwe ubugingo nawe. Turabandanya. Iki nico kiri mu rukundo, suko twebwe twakunze Imana, ariko nuko Imana yadukunze igatuma umwana wayo kuba impongano y'ibyaha byacu. Abo nkunda kuko Imana yadukunze icyo natwe dukwiye gukundana. Ndiko ndavuga urukundo kandi ndakuvuga urukundo gusa uno munsi. Haleluya. Abikorera ba mbere 13 gwera ku murongo wa mbere bakavuga ngo naho novuga indimi z'abantu n'iz'amarayika, ariko nagira urukundo noba ncitse umuringa uvuga cyangwa icuma kivuzwa kigasama. Kandi naho nogira ingabire yo kuvugishwa n'Imana, nkamenya amabanga yose n'ubwenge bwose, kandi naho nogira ukwizera kose ngashobora gukura imisozi, ariko nagira urukundo noba ndubusa. Kandi naho notanga ibyanje byose ngo ngaburira aboro, kandi naho notanga umubiri wanje ngo nturigwe, ariko ntagira urukundo ntaco byomarira. Imana ifashe cyane. Haleluya. Ndagomba kuvuga urukundo rw'Imana no munsi gwadukwanije ngaha. Ndagomba kuvuga urukundo rw'Imana no munsi rutuma umwana w'umuntu yegera Imana cye muri Kristo Yesu. Yamaraga bace muri Kristo Yesu, umwana w'umuntu akegera umwana w'umuntu wundi. La relation qui nous unit mu rukundo rw'Imana ruri est verticale mais aussi horizontale. Nukuvuga yuko twegera Imana ariko yamara tukanegerana hagati yacu. Haleluya. Uno munsi turavuga urukundo rw'Imana, yamara ukurusoma mbega none urwo rukundo kumengo rurakavye gose, kumengo ruragoye no gutahura. Bibiliya tubwiye ngo umpaye kuri ya Isaiah 54:10 itubwira ngo ntiruzovaho, ngo naho imisozi yovaho, naho imisozi yokugwaho, uturambi tukavaho, urwo rukundo ntiruzigera rwo ruvaho. Haleluya. Utarokenda mbega none urwo rukundo n'inyabaki rudakugwaho n'ikintu na kimwe, kuko urahimara ngo kuko imisozi izovaho n'uturambi tuzokugwaho, ariko ubuntu bwanje ntibuzokuvaho. Bigaragara ko hari urukundo rundi atari urukundo jewe nkunda umwana w'umuntu. Hari urukundo rundi Imana itubwira rurengeye urukundo jewe nshobora gukunda umudamu wanje cyangwa nkunda abana banje. Hari urukundo Imana itubwira ngo naho vyogenda gute, ku munsi mubi, imvura igwa, izuba ryaka, urukundo rwanje n'ubuntu bwanje naho na impossible yoba uwo munsi imisozi ikakugwaho, ya
naho ibintu bidashoboka ubundi byoshobotse uyu munsi, imisozi ikavaho, imvura ntigwe, naho nyine urukundo rwanje ndagufitiye wewe n'ubuntu bwanje n'isezerano ryanje ntirizigera rikuvako. Haleluya, haleluya. Usomye muri Yohana akubwira ngo abo nkunda kuko mukunda Imana mukundane, ariko wagenda kuraba ibisaba ngo urukundo naho nogira iki, naho nogira ingabire zimeze nk'afite urukundo nguma kandi atakintu na kimwe maze. Birira insista gose over and over and over again yuko urukundo rw'Imana ari umugozi utuboha hamwe yakunda ko dukundana. Haleluya. Uyu munsi bakaza nawe ducelebre urukundo rw'abantu babiri ubwo baganiriye mu ibanga, uno munsi aje kurugaragaza imbere y'abantu, ariko yamara bagomara abana abantu nabonyene. Urukundo Imana itubwira rutaruha, rudakurako, rutidodomba, guhanganira byose, ni urukundo rw'Imana yonyene. Yamara twebwe abantu biratugora kandi twashaka kubivamo. Imana dufasha. Haleluya, haleluya. Tuti bagenzi, turasoma ino passage, izi passage z'urukundo rw'Imana ukumva ruri pure, hamukira ati mbega umwana w'umuntu arashobora dayeri gushika aho hantu. Mbega kumengo twitega amananiza, kumengo ruri tellement idéal, rutari pragmatique. Kumengo ruri idéal ku buryo amastation yose y'amari rose. Pourquoi ne pas dire qu'il y a des jours bidakunda? Imana dufashe gose, Imana dufashe cyane. Mu mwanya muto mfise ndagomba kugerageza kudiferencia ibintu bibiri, inkundo zibiri, two type of love. Ugiye kuraba hanze gusanga turi mu rukundo rutakira urwo Imana yatubwiye, turi muri za kontra, turi muri kontra. Ejo naye muri imbere ko barasinya babiri barabasomeye amategeko ngenderwa ko yingo n'imiryango. Amaki? Amategeko. Muri ico gihe ari amategeko, niyo mpamvu ari ngana amategeko bayashira ukundi ko turi kumwe. Uyu munsi ndagomba kudiferencia ibintu bibiri, iyo twita ngo contract love, urukundo nka kontra, cyangwa covenant love, urukundo nk'isezerano. Urukundo rw'isezerano atari urukundo rwa kontra. Wabonda kontra mu Kirundi? Ya amasezerano n'isezerano baca mu ncanga ngaho. Ndavuga kontra rero. Kontra mwayumvise, naje nayibuze nanje. Urukundo atari kontra. Urukundo kontra ruvuga ngo, urukundo kontra ruvuga ngo iyo umuntu arayavuga ngo kuri fondation yago ni obligation légale gusa. Naragiye twarasinye turumvikana twe nawe hama turasinya, okay? Urukundo kontra ruvuga ngo ndi hano gushika icyanzanye kitakihari. Yo ni kontra, munyumve neza, si covenant. Turi kumwe. I am here because hariho inyungu ndayivana mu kwandika kumwe nawe. Nuba yuko kontra hariho ivyo wasinye wemeye, ibyo naye nasinye nanje nemeye. Bugingo bitagukunda, abantu basubira bati ruzi n'inkuru rero. Bya bintu bava kazokora, yakoze inusu ntibikibandanye n'uyikunda. Jesu akadukibandanye no bintu. Yo ni kontra. Yo ni kontra. Kontra ivuga ngo nakima affection nakinwengera naje. Ndagira kwirema ati uratumbera hari yaye nene udicumbiye kiri none. Microonde nimbi hari. He does not give me any more attention. Ntagikovyo arakora mu ntango. Sinzi cyabaye. Akavuga ati voici les preuves 1 2 3 4 5. Donc nous sommes dans muri possibilité cyangwa muri droit zacu zo guclaimia amategeko aturekure. Iyo ni kontra, ubwo n'urukundo kontra. Contractuel. Un amour contractuel. Non pas une alliance divine. Urukundo nka alliance ruvuga ngo ndi hano kuko hari icyo navuganye n'Imana. Haleluya, haleluya. Sindagukunda kubera gukunditse gusa, ariko ndagukunda nawe utobukunditse kuko hari icyo nemereye Imana ko nzo gukunda imyaka yose gushika urupfu rutandukanira. Cyo nacemereye Imana. Birengeye jewe kuno munsi mvyuka ameze neza cyangwa mvyuka ameze nabi. J'ai pris une décision et je suis prêt à assumer les responsabilités en découlant.
Imana idufashe gose, Imana idufashe cyane. Iyi ni comprehension iri itandukanye n'iryo twita urukundo. Twita urukundo umuntu twemeranya ibintu tubona nico kimwe, umuntu ndaba nkamuraba hama, ariko urukundo nagonyera ari urukundo rwa rundi gwihangana naho imisozi yokugwaho naho turambi tworandurwa. Urukundo nkunda umugore wanje ntiruhagaze gusa yuko ari jewe, ariko n'urukundo ruhagaze yuko cenemereye Imana ko nzogikora. Nk'abakozi b'Imana twakira shitwe ati pastor uzi n'inkuru ntakigira iki, nayigira kiriya kindi, asigaye atahatevye, n'amashanga aramenetse umutwe, navuye kikavuga kiriya kindi, nibaza ko jewe rero yakontrana, ariko urukundo guhanganira byose. Trois différences ibintu bibiri, urukundo contractuel et l'amour ya alliance. Icya kabiri, la durée. La durée y'urukundo contractuel, ça dure aussi longtemps que, ok, aussi longtemps que ushikana ivyo wiyemeje naye ndashikayo niyemeje nanje. I am here until you meet my needs. Gushika umagije nanje nzoga ivyo nshoboye, ariko harimo clause ya gushika umunsi uyu. Ibaza umunsi Imana ivuga ngo nanje ndakeneye ko turaba neza je nawe hagati yanje nawe ngena twevariwe kontra natwe. Mbega ninde yo harokoka, ariko ubuntu bwayo bwihonuvera chaque matin. Every morning his mercies are new. Beka dupermeta utuka tukira abantu no munsi. Ikigumana ingo zubatse nuko chaque matin gwa rukundo Imana impa ndarusekariza wundi nanje na haya alliance nanje, hama nawe vice versa bigakunda cyangwa duhagaze, kuko la durée y'urukundo rwa alliance y'Imana n'ubuzima bwose n'urukundo gwihangana. Haleluya, haleluya. Nufata Imana ndi muri ibi biguma canke vyoro naravyemeye, kandi uko bukiye mu gatonzo ushoboza kumpa inguvu ziberanye n'uwo munsi. That was kuri durée. Numéro 3, la motivation. L'amour contractuel, il est motivé par les intérêts personnels. Par les intérêts personnels. Uza gusanga twinjira muri Maria canke mu ngo nibwira ngo mbega nzovana yiki. What is it there for me? Haje ndani hari mwiki je nzovana. Hanyuma gushika le jour où mes intérêts ne sont plus remplis canke ziri bafoués, kavuga ati nanje amateka ngenga ntiyemera bino bintu. Yamara urukundo, twavuga urukundo rw'Imana, twaruvuze kare mu gusoma. Yamara urukundo rw'Imana, your covenant, n'urukundo ruri motive na faithfulness n'ubwizigirwa bw'Imana. Mande na farle. Motivation yibi nikizo bihagararira nuko Imana yacu ari nyizigirwa, ico yatanguje iragisozera. The love you have for Amandine should have nothing to do with Amandine. Byabwiza kurengera Amandine. Man, urukundo ukunda Farley kwabwiza kurengera Farley. La motivation tuzi n'inkuru ndi hano kuko Imana yampaye assignment mu buzima bwawe. I am on assignment in my wife's life. Kandi nawe afite assignment ku buzima bwanje. Every time nifuza kubivamo. Every time nga pastor ni bashwana ngo bagira ngo deba gusa iri aigu. Passionné, deba iri passion. But every time tugezaho, that's not saying man uze wamunyibutsa man yuko ico washize urondera muri uyu mwana w'umukobwa wampaye. Hariho devoir mfise mu buzima bwiwe mbwiza kumushikana imbere y'Imana ataminkanya arafise mu maso. Niko biri tubwira. Hama nkanezererwa komererwa neza ngo nanjye nishugwe mu masengesho yanje. Niko Petero atubwira. Haleluya. Haleluya. Dusumbanya kugiranira neza. Ariko navyo nyene ntajye ushobora kwishoboza mwana w'umuntu.
niyo mpamvu no munsi iyo dugira dukore ntabwo tugira dusinye kontra. Sinaje ngaho kubicabona kuri kontra igira isinywe avec n'ama clause atandatu yo bati niwarega kuri kurenze kuri je naje ngahaye kuba dusinye une alliance imbere y'Imana yo mwijuru imiryango nk'ivyabona twese nk'ivyabona tubishingira intahe ku Imana yakoze igitangazo no munsi. Alliance nibayivamwo Imana yagize alliance na Abraham yahereye ngaho, he messed up amakosa agora. Abraham yigaye umugore wiwe ye mutipe n'nyabaki. Imana yamwe bati aha nyene jewe mfise ndiko Imana kiriko niyo mpamvu ifise impamvu yo turekwe nayo nyene. Ariko urukundo rwayo ngo shaka matari yuko nuvero shaka kubanda yatubaho. Haleluya. Haleluya. Mbega muri kontra hageze ubunanirwa bigenda gute? Muri kontra utashoboye gushikana ivyo wiyemeje bimera gute? Turahamagara abagabo, nzago ndavuga abantu bose. Termination, kontra igahagara. Fati ngibi vyabona, ngibi bikenewe byose. Yamara muri alliance iyo ducumiye ku Mana bigenda gute? Idushira muri processus de restauration yo kutugarukana kuri yo. Niyo byananiye, niyo byanse, niyo ndi hasi, ntabwo Imana ihunga ukunanirwa kwanje. Ayo magana ati ngwino nyabuna tubitorere umuti. Haleluya. Listen, mariage maze imyaka 10 nubatse, nasanze mariage irengeye ibishobisho byanje. Narambwira madamu wanje, ndakubikira madamu, are watomboye naha waguye ko vraiment wumve yuko jewe niyomba turi banyanka mugayo nzogukunda ugira ikizunguzungu. Byansabye gusa amezi nk'abiri pour que je comprenne yuko ibizunguzungu biri wanje. 2 mois. Pastor akavuga turumva muze mwiya pastor turazi kwihangana ntutagaze umwanya bwira abandi bari ngaho. Twebwe abantu bose bazi yuko twebwe turi different. Ndazi yuko abandi bagora yamara twebwe ni bon. Like Fareje pastor Juranzi kame mandi pastor Juranzi jewe. Yeah, we are different. 2 semaines nari gushikuno munsi bacambwira ngo ntuzi kuvuga ngo twebwe. Bango jewe ngo mwana wanje wakazi kanje ntuzi ngo twebwe 10 ans plus tard achavuga jewe. Moi le nous c'est comme si n'a fonctionné 10 ans plus tard. Farle ndazi kuraba bati jewe ga pastor ibyo mvuga ndavyumva ko bishika, ariko vraiment jewe uko niyumva ubunyene jewe. Malheureusement umutima w'umuntu ntawo wizera, umutima w'umuntu urihenda cyane, niko biri tubwira. Umutima w'umuntu ugira gute? Urihenda cyane. Uyu munsi ingo nyinshi zubakiye kuri kontra. Uno munsi ingo nyinshi ziri muri uragira ibi naje nkagira ibi. Turi kumwe, ndariha inzu nawe urihe Minerval. Okay? Ndasuma nawe uteke. Turi kumwe, ndaye ibyo hanze uraye by'indani. Kontra. Hanyuma nutakwiza iyo bwida gukwiza wewe ndafite doje guhamagara ati wa muntu mwamaye byamunaniye. None abavyeyi ni bari ngahaye nimuzamamwo. Na pastor ngani bazamamwo. Uno munsi nagomba ndabinginge muri kwacu kubasohora kugira ngo zabushasha. Mutwari ijambo gitwa ngo ibisi kontra. This is a covenant. This is not a contract. It is a covenant. Gushika Yesu agarutse gutora ishengero canke arubahamagaye. Haleluya. Haleluya. Uzosanga imbere yuko abamarayika ntibubaka, yabubaka nta nduru zobaye.
hubaka abana b'abantu bakiri muri processus ya transformation, bataraheza kubandanya batera basa na Kristo. Kubw'ivyo rero bisaba yuko tugira ibintu bitatu canke bibiri. Cyambere birasaba kubabariranira. Wa rukundo rudushoboza kwihanganira vyose. Birasaba kurekuriranira. Nta mariage ikunda ata pardon iri imbere igihe cyose. Farle, urakunda Amandine kandi witegure kumubabarira. Mandi, witegure nawe kumubabarira, kuko ivyo birakunda kudakunda kuvyibagira. Nkagara ku mateka ngenga, ku mateko ankingira, nkibagira yuko naho notsinda agatsindo tuba twatsinzwe. Umunsi wagiye muri argument ukayitsinda, ati aya ndatsinzwe kandi argument frère. Mugwiza gutsinda mwese, ntagire ugatsindwa muri mwebwe. Gutsinda kwanyu nuko mutora inzira itera ibajana imbere iyo mugiye. Vuga twati Mana, nyigisha gukunda uyu muntu wampaye. Uzosanga birengeye feeling usagenda mbashaka kumukunda, birengeye ko ushaka kumukunda. Reka bicike ni decision ufashe no munsi ibe une alliance wasinye hagati yawe n'Imana yawe. Ndabona no munsi turi benshi twabaherekeje hano hantu. Ndashaka mfate kano kambere ko tubasengera. Nawe wirimburire. Vuga uti mbega nimba wubatse mbe ndi muri contrat, ndi muri alliance. Mbega si umwanya mwiza wo kwinjira muri alliance y'Imana. Alliance y'Imana iyo ishobora kudutsindira, yo itananigwa. Ndashaka dufate umwanya mwiza aho twinjira muri ukubahezagira. Ndasenga ngo iri jambo mwe murimbura, mbega ndi muri contrat cyangwa ninjiye muri covenant. Covenant c'est garantie imwe, data wamwijuje muri Kristo Yesu yaduhaye. Uyu munsi rero tugatubwire byose ubunyene, tugatwinjire mu mwanya wa alliance, mu mwanya wa covenant. Ijambo za kuvuga ryose nagiye cyane kwishi imbere yuko tubahezagira. Niba ari ijambo rigira ati iri niyo ndagano, iyi niyo alliance yanje nguhaye uno munsi. Yesu ashimwe cyane, twabana cyane gose ku ijambo ryacu.